uko jewe ndabibona si ikibazo gifatiye ku moko nk'uko vyagiye biragaragara muri aka karere, kuko abamye bari ku butegetsi bw'ubwo tubibona sibo bahari uyu munsi, kandi ibibazo vyavutse haba mu Burundi canke ngaha mu Rwanda bifatiye kuri iryo yugara ry'izo mbibe nta macakubiri aseruka, kiretse ibibazo nyene bijanye na politike, kuko abanyepolitike barafise uko babona ibintu nuko babitegera, bakabona umwe wese ivyo akurikirana n'inyungu ziwe. Ivyo rero twe ntidushobora kuvyinjiramwo, mugabo ico twebwe tubona kandi dusaba nuko nibishobora gutandukanya abantu, nuko naho harimo n'ivyo bibazo vy'amoko nyene tubwirizwa kubirengera, kuko twebwe abantu twese turi abana b'Imana.